Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kigani igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca mbere umurongo wa 26 handitswe ngo kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti ku murongo wa 27 ku nkumi kowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Imana ishimwe cyane. Ndavuze ngo kaze muri ku kwezi kwa gatandatu, ukwezi kukugendererwa n'ijuru. Imana ikugenderere, irungike intumwa zivuye mu ijuru, irungike abasa n'abamarayika, irungike ibivuye mu ijuru, uronka amahoro nk'ayo Mariya yahawe, kandi ubwirwe n'inkuru nziza no kuri bene wanyu. Iyo umuntu yagenderewe n'ijuru ibintu birahinduka. Ku murongo wa 36 handitse ngo kandi umve Elizabeth mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe witwa ingumba. Uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu. Reka ukwezi kuvuge ngo ni ukwezi kwe kwa gatandatu, nawe bikuvugwe ko no kuba bivugwe ko iyo ugenderewe n'ijuru ingumba ziravyara. Muka Manoa na Manoa bagenderewe n'ijuru baravyara Samsoni. Petero yagenderewe n'ijuru ava mu ibohero, bagenderewe n'ijuru bararemeshwa. Ugendererwe n'ijuru ibintu bihinduke. Imana ishimwe cyane. Daniel yagenderewe n'ijuru afite intege nke araremeshwa, ahishurirwa amabanga. Uhishurirwe ugendererwe n'ijuru muri ku kwezi kwa gatandatu. Ndakwifurije kugendererwa n'ijuru, abadayimoni baguhunge, ibyago biguhunge, urupfu ruguhunge, umwiza uguhunge, ijuru rikugenderere, ugire intahe yuko uku kwezi wagenderewe n'ijuru, wabonye ijuru, wabonye Imana igukorera, ikorohereza urugendo, byose bikagenda neza. Imana iguhezagire, Imana ikubera Imana, kandi nawe uyibere umwana, uyibere umukozi, uyibere uyiserukire by'ukuri, nawe ube intumwa y'ijuru ku bandi. Urakoze kudutega yombi, uragahezagire.